Hari igihe abavyeyi umwana ashobora gukora ikosa, umwana ashobora kuza akazana amanota atameze neza kuri interrogation kanaka, kumbe narasonye igitabo cya Rick Warren cyakoze ku mutima, cyaranyigisha ikintu kimwe cyiza, cyanyigisha ibintu byinshi, ariko nico naco kiri mu byo nize muri ico gitabo nasomye. Ngo yahora agenda abana basinziriye mu ijoro, nariko ndasoma amateka y'uriya mudamu uri kuriyamamariza kuba umukuru w'igihugu cya Amerika. Narakuyemo akajambo kanshimishije cyane, bavuze yuko Shalom, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Turashimiye ku gitondo cyiza cy'umugisha umwami Yesu aduhaye, izina ryiwe rihabwa icubahiro. Turayishimiye kubw'ubuntu butangaje yatugiriye. Turabashimiye bavandimwe muhora mudukurikirana ku kiganiro cya CANAAN TV, muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Reka dusenge. Data, izina ryawe rihabwa icubahiro. Turagushimiye ku buntu bwawe butangaje watugiriye Mana. Haleluya. Tugiye kuvuga ijambo ryawe ryarindi ryaremye isi. Umwanditsi w'Iburaya yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ryawe. Isi yaremwe n'ijambo ryawe Mana. Izacu byapfuye biremwa n'ijambo ryawe. Wabwiye Ezekiyeli, uramubwira ngo Ezekiyeli we, bwira, vuga ijambo kuri ayo magufwa yumye araba maziba. Data, tugiye guhanurira ubuzima bwacu, kazuganiriza imitima y'umwe wese mu izina rya Yesu. Amen. Bavukanyi muhora mudukurikirana mu kiganiro cya CANAAN TV, turabashimiye, turabasengera ngo Imana ikomeze kubagirira neza, ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kwiyongeranya ku buzima bwanyu. Uyu munsi ndifuza kuganira namwe muri kuno kwezi kw'icenda, n'ukwezi kwiza abavyeyi basubiza abana babo ku mashuri, bariko bayitegura gusubiza abana babo ku mashuri. Ndashaka kugendera inama nziza abavyeyi bafise abana bazorungika ku mashuri. Ndashaka kubagendera inama nziza. Hariko ijambo shaka guhagararaho ryanditse muri Zaburi 127 umurongo wa 3. Haravuga ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba, imbuto zo munda nizo mpera atanga. Abana ni ingabire uhoraho azatanga. Turashima Imana ku ngabire z'abana Imana yaduhaye. Turashima Imana ku ngabire Imana itanga. Abana nibo ngabire uhoraho agaba. Haleluya. Imbuto zo munda nizo mpera atanga. Imbuto barya abana bawe ubona iruhande yawe ni ingabire Imana yaguhaye. Ingabire wahawe n'Imana, utahawe n'umwana w'umuntu, ni Imana yonyine yabikoze. Hariho ijambo nkunda gusoma muri proverbe mu musiguzi, mu musiguzi vuga ngo kurya dashobora kumenya inzira z'umuyaga niko dashobora kumenya ukuntu amagufwa y'umwana aza kurira mu nda. Ni ingabire Imana yaduhaye, ndashobora kumenya ngene Imana ibikora, ariko turashima Imana ko yaduhaye abana. Muri ino ndwi rero itariki 9, itariki 16 kuri programme ya leta abana bazaja ku ishuri. Nk'abavyeyi izo ngabire Imana yabahaye, ndashaka kubagendera inama ku ijambo rimwe. Abo bana uri kurarunga ku ishuri, urababona mwiki? Urabifuriza iki? Haleluya. Ndashaka cya kintu ubifuriza arico kiganza ku buzima bwawe mu kubatura ku bana bawe. Ndazi neza ko abavyeyi bose igihe cyose baruka abana ku ishuri babifuriza kumenya, babifuriza ubwenge, babifuriza amagara meza. Ndashaka ko ibyo nyine ubifuriza ari byo batura ko ubivuge, ubikoresha akanwa kawe. Reka mbabwire rino jambo umwanditsi w'Iburaya yanditse ryiza cyane, ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo 10:23. Haravuga ngo tugumye kwatura ivyizigiro byacu tikunyiganyege. Haleluya. Hari igihe abavyeyi umwana ashobora gukora ikosa, umwana ashobora kuza akazana amanota atameze neza kuri interrogation kanaka, kumbe bivanye n'amajambo mwatura ko n'ibijanye n'ivyo umuvuga ko. Bene data, mureke mbabwire, abavyeyi turafise uruhara rukomeye cyane gutera imbere kw'abana bacu.
uyu mwanditsi yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo tugumye kwatura ibyizigiro byacu. Ibyizigiro byawe ni ibihe ku mwana? Ibyo nyine wize, ibyo bituma umuguriye bya bindi byose ukamujyana ku ishuri, bikomeze no mu gihe yoba yakoze ikosa. Reka kuvuga amajambo mabi. Salomo yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibiva mu kanwa kiwe. Tugumye kwatura ibyizigiro byacu, tugumye kwatura amajambo meza ku bana bacu. Narasomye igitabo cya Rick Warren, cyarankoze ku mutima, cyaranyigisha ikintu kimwe cyiza, cyanyigisha ibintu byinshi, ariko nico naco kiri mu byo nize muri ico gitabo nasomye. Ngo yahora agenda abana basinziriye mu ijoro, wakabaraba mugashima Imana bwa mbere, akavuga ngo Mana ndagushima ku bana, ku ngabire wampaye, ndagushima kuri bano bana. Yaheza kuvuga ishimwe ryayo, akatura ico yizere kuri ba bana, akabatura ko imbuto itabora. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, imbuto rikura biba mu bana bawe. Bene data, murazi yuko ari igihe abavyeyi babiba n'imbuto mbi mu bana babo. Abavyeyi abana bibyariye, ugasanga ufite abana 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ugasanga abana bawe urabateranya, abana ntubahuza, ugasanga kuravuga amakosa iyo uri kurabwira abana bawe amakosa y'uwo bavukana, ubu uri kurabiba imbuto mbi. Reka nsubire kuri kino cyo kuja ku ishuri. Bavyeyi, mwige kwatura ibyo mwizereye ku bana banyu, naho byomera nkuko utabyifuza, yozana amaraso udasha, wewe komeza wature, ukora icyo ushoboye, nta mwature kumusengere. Dukomeze kwatura ibyizigiro bya, tikunyiganyizwe n'ibyo turiko turabona. Haleluya, amen. Atura amagara meza, bavugishweho, uvuge yuko bagiye ari bazima, bazabagaruka ari bazima. Uko batashe, fata ubicarike, bapfukamize, ubature ko amajambo meza mbere yo kuja kuryama, mbere yo kuja ku ishuri. Sengera abigisha babo, abo bazohura nabo, ubasengere. Abana bawe atura ikiganza cyiza ku bana bawe, komeza kwatura ibyo wizigiye kuri bajya bana. Hariho verse nasomye mu gitondo yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana, iyo yavuze ngo dukomeze kuvuga ku mugaragaro ibyo twiringiye tudahungabana. Hari igihe Satani azana guhungabanya muri twebwe, tudahungabanya. Ibyo twatura ku bana bacu birabakurikira. Yesaya 54 umurongo wa 13 aravuga ngo abana bawe bose bazokwigishwa nanje. Haleluya, jewe uhoraho. Iri ni ijambo ry'Imana, bazigishwa nanje je uhoraho, kandi amahoro abana bawe bazogira azoba menshi. Atura amahoro ku bana bawe. Vuga yuko Bibiliya ivuga ko bazogira amahoro menshi, amagara meza n'umugabane wabo. Haleluya, kubw'imishago ya Kristo warakize. Atura amahoro, atura umunezero, atura ubwenge, atura ubumenyi. Yaravuze Yakobo ijambo ryiza, aravuga ngo muri mwebwe niba rukenya ubwenge nabusaba Imana. Salomo arabyandika mu migani, aravuga ngo uhoraho niwe azatanga ubwenge. Amen, haleluya. Atura amahoro ku bana bawe, atura ubwenge ku bana bawe, atura ikiganza cyiza ku ishuri agiye kujamo. Mwature ikiganza cyiza, oh haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kuzojane nawe. Mwatura amagara, mwature kuziga mu murinde, umukikuze ingwara zitandukanye. Imana izigame, byature bivuge. Haleluya, amen. Yesaya yavuze ijambo ryiza, yavuze ngo abana bawe bose bazokwigishwa nanje je uhoraho, kandi amahoro abana bawe bazogira azoba menshi. Hari indi jambo yavuze 61:9, aravuga ngo abazobakomoka ko bazomenyekana mu mahanga. Atura gukomera k'uwo mwana wawe, atura kumenyeka, bazomenyekana mu mahanga. N'urubyaro rwanyu mu bandi bantu, abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga jewe uhoraho mpaye umugisha. Haleluya, abazobona abana bawe, haleluya, bazobona yuko ari ihanga, bazobona yuko ari abantu uhoraho yahaye umugisha. Abazobabona, abazicarana nabo, oh haleluya. Atura umugisha, atura rino jambo ku bana bawe, bavugishweho. Amen. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, atura iyo mbuto itabora, irizoba zigama, ribakikiza, ribarinde. Nasonye ijambo mu gatondo ryanyohera. Dawudi yavuze ngo izirungike ijambo ryayo ikadukiza indwara. Rungike ijambo ry'Imana ku bana bawe, rirungike ku mashuri bigaho, rirungike ku bigisha bazabigisha, rirungike. Haleluya, haleluya.
kuko n'abanyamugisha. Oh haleluya, n'abanyamugisha. Izo mbuto wahawe n'abanyamugisha. Sifa kwa Yesu Masiya uyimidiwe milele. Yavuze ngo abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, bazomenyekana mu mahanga, n'urubyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga je uhoraho mbaye umugisha. Mbere yuko bandi babona, banzu babone ko ari ihanga Imana yahaye umugisha, banzu babone ko ari generation Imana yahaye umugisha. Wewe banzu ubabone, numara kubibona uzature, numara n'abandi bazobabona bazovuga ngo ndore abantu Imana yahaye umugisha. Nariko ndasoma amateka y'uriya mudamu uri kuriyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'Amerika. Narakuyemo akajambo kanshimishije cyane. Bavuze yuko mama we kuva akiri muto yaguma mwatura ko azoba umuntu akomeye mu mahanga, azoba umuntu adasanzwe, aguma mwatura ko ivyizigiro bizima. Bene data, ibitutsi byo gutuka abana tubikure mu kanwa kacu, kwihebura, kuvuga nabi ku bana bacu ni ibara. Ibyo si ibintu bigomba kuba mu kanwa k'umubyeyi. Akanwa k'umubyeyi karahezagira, karatura bizima, karavuga ibyiza. Haleluya. Vuga ibyo wizereye ku bana, ari ibyo batura. Nibaza kuyambira, vuga ibyo Imana iguheza umugisha. Atura amagara meza, atura ubumenyi mu ishuri, atura ubwiza, atura ikiganza cyiza cy'Imana. Ikiganza cyiza cy'Imana kizojane nabo. Haleluya. Imana iguzoje gushoboze aho bajanye, Imana ikuronse ibikenewe byose. Muvyeyi, nimba mubana n'undi muntu ukabona arakeneye ibikoresho by'abana, cyangwe abo bana wowe uracyari umusore, biba mu bandi bana hiye no hino. Abana baje ku ishuri, hari abana badafise ibikoresho, abana badafise abavyeyi. Gerageza ubabibemwo. Haleluya. Ubibemwo umugisha, abana babo bazogusarura. Yesu abahezagire, Yesu abaronse ibyo mwifuza ko muzoronka abana banje ku mashuri. Ubuntu bwa Kristo Yesu buzobane n'abana banyu. N'abanyamugisha, abazobabona bazobita ngo nihanga uhoraho yahaye umugisha. Yesu abahezagire. Reka dusenge. Turagushimiye ku ngabire zidasanzwe waduhaye Mana. Turagushimiye Mana, iki ni igihe bagiye gusura ku mashuri, ujane nabo, ubwenge buva kuri wewe buzobaganze, amagara meza n'umugabane wabo, bazomenyekana mu mahanga kuko ari ihanga je uhoraho nahaye umugisha. N'imbuto waduhaye Mana ubahezagire mu izina rya Kristo Yesu. Ugire neza abavyeyi Mana, abadafise ivyo bikoresho ubibahe, abadafise minervare Mana, hirya no hino abariko bariganyira, ukuboko kwawe kwiza kugaragara ku buzima bwabo. Urakoze kutugirira neza, icuba rugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.